musanze nabwo yigeze asengera ahubwo yambwiye ati kugira mfashe kandi ndavyemera nuko twogendana nawe hama akampangira iyo nzu akandasiona yani kiriya kintu cy'umwana akakinkorera ariwe ariko tumaze kugendana yani nkamwita ko dufate nko bashira ishusho basi twa twinjiye muri fiançailles bimaze gushika ugashika muri yo kagrave kwanza cyambere wari usanzwe ufise ibibazo vy'inda ufise n'ibindi bibazo bitandukanye vyo mu muryango peut-être vyinshi ntashoboye kumenya wavyitwaye mu gute muri ico gihe ese warusubiye kumva yo neza yo kumenga urashafise ya espoir numve ko cya cyizere cyo gusubira gukomeza kurondera kwiyegereza Imana ama mfise umwana umwe ndumudamu bisanzwe ariko na mugabo turi kumwe oya ariko mfite umwana kuki uwo mwavyaranye mutabanye yarakugoye cyane wamugoye Yo, what up my people, safa meze guto meze neza. I'm Elna Love mwari mutadebukirwa. I know warunkumbuye. I know warukumbuye ibintu byanje biri fresh, biri class. So I'm here to tell you ngo tuganira about something good. So nizere ko neza kumeze neza ho muri hose hama. Je ndabakunda cyane ko musanzwe mubizi ko ndabikora every day kandi nkababwira neza yuko ndabafana sana uko namwe mumfana sana. So today mfise umushitsi special kabisa guys hama turaza kuganira ibintu byinshi cyane ngira kamaro muza kumva hari ibindi byinshi cyane numvise kuri vy'urusaku ndabafite nko musanzwe ko ndumuyarusaku vuga ate bana today sasa hafu umuntu free class kuntu ndazi kumari munkumbuye mwari mukumye ko dukorana akantu ka kumuti kameze fresh. So today sasa mfise umushitsi ameze fresh umushitsi ayaga neza kandi ndamufite urusaku rwije kumusanzwe muzi ko ndumuyarusaku mukuru urumva umwe mukuru asesangura utuntu two hasi hari hasi mu mizi bango tuyage vyiki. So utarakora kwanza subscribe nabanza ikore kwanza akirikare hama kubite share abwira bagenzi babwira n'abagenzi bawe yuko uno musagira hayire nga anya rimwe kuri Ashali TV hama tubandanya akazi ngene bimeze. So sasa mgeni mwenyene huyo mwamubonye kwanza abayiko ndamuramutsa mwamubonye kamera mama namuonesha fresh amubone kwanza ngena meze hapo kama ushamuonesha kwanza fresh sasa chanda muhikaza kwanza. Umushitsi rero yitwa nde akora iki asanzwe avuga ikintu ibintu byinshi twoma tumubaze kwanza hama ibindi navyo ni pole pole. Sister umeze neza? Meze neza. Karibu kandi kuri Ashali TV. Ego murakoze. Ndabona urakeye cyane kandi usa neza mu gitondo cya kare. Yo merci sana. Ni fresh ruzindukana buri gihe cyanke vyabaye no munsi nabiguyemo. Oya ni ngombwa. Ni ngombwa umukobwa mwiza atiruza kuba ameze gute? Umukobwa mwiza nyene avyuka afise agafreshere avayo gukora kwanza ibikorwa vyo nyene cyo vyumva nkawe ibintu utegera wirengagiza kuri wewe kuri body yawe uvuga ati je ikintu gisi ndacirengagiza kuri je ku mubiri wanje niki je n'agafreshere gusa kwigira neza kuka fresh ego bebasha mu kubukora musa ndakusome ndakuwe chance ngire gute guys mutanisame ndibarici ikimuja mu nisho ndamukorera na kuvyumva vyose barabinyemereye baganira nawe yitwa gute amazina yiwe naya amazina yanje nitwa Melissa meme kutagashira kere muhora mukunda gucagagura ngo nitwa meme ya ushatse banyita meme Mary asi nyene ndakwita uranyita Melissa n'umukobwa mwiza ndetse n'umukobwa ubona neza kumenga arakerebutse aratera story cyane but Melissa asanzwe akora iki mu buzima busanzwe? Ndadandaza mu bisanzwe kandi kenshi ndakora na movie ego nkuko nababwiye ko je mporanzana abantu muri entertainment ariko bamwe mutarakunda kuba mubona cyane kugira ngo ndabagaragaze impano zabo zigaragara. Yavuze taradandaze ko kandi n'umukinyi wa filme akina movie kenshi cyane turakunze kubabona abantu nk'aba bafise eka mvuge ko bafise igikundiro cyo gukwega abantu sivyo ariko bakaba bari hari anya muri za groupe zitarazamuka nize ntama kwanza muri nazo hari aya muri za groupe zikiri hasi down sana twashobora gukura na filme ariko nigirene nisa
nisanzari musanzwe tugakina tukaruka twibonye twenyene ariko bibatunezera tubonye kira muri akadukurikirana biramaze gushika kumva ko woheba film ego hari habaye iki hariho groupe nari ndimwe turasora filme ariko nigeze isohoka bakatubesha irasohoka rero bamaze kutubesha naciye ndavyikura ndavuga ati je filme yo Bujumbura sinzosubira yashamba ndabihevye ucubura bihevye nukuvuga no musi nta groupe office kuri uyu mwanya wapi yani kuri uyu mwanya ndakina ujya mu nanzi uko nkina cyangwa twarakinanye niwe azi ingene meze ashobora kuvuga ati ndafise no munsi ndafise aka filme gato tushaka gukirana umfashe uko niko nsigaye nkina ego twamenye vyinshi kuri Melissa tuko rucumva neza ko asanzwe ari n'umu actrice mwiza jewe sindagirirwa yakwe cyane cyane kugira ngo nincere kwana ndamura mugo cyo nzi neza nuko ndamura vya parase yiwe n'umuntu ari good ariko Melissa mu buzima busanzwe sivyo mu buzima busanzwe abayeho gute ubuzima bwo buramworohera nko bavuze ko uracuruza bidaraza byo biragenda neza cyane tubigire promo nga kuko hari igihe usanga ubuzima butabikubiye naenda unapiga swata aujashika nganga just shaka gufata eti ninganga vuga nashobora gufata kuko ntavango ngo kazina da misi hivyo mimi mngwana nipigania tu nikatia njia ya hamam jinda dandaza nyene bisanzwe ndonse nkashima impuzu ibirato amasafuriya anyway ndandaza ibintu by'amafroyi ungiye kuvyibuha sasa remuye n'umuradaraza uduhwi michongo inanasi na apple byose birahari na pastegeze hari zose aze kurondera amazi ego ariko Melissa arubatse cyane cyane inkumi ushobora kuvuga ngo ndibarije cyangwa marije singoma turondera isoko ariko ubuturushaka usanye tumenye uwo turi kumwe nimba ari muri relation sawa kumenya birakuye kwishyura sawa naconera kutishura ama mfise umwana umwe ndumudamu bisanzwe ariko na mugabo turi kumwe oya ariko mfite umwana kuki uwo mwavyaranye mutabanye yarakugoye cyane wamugoye kasha n'amabanga sani oyambwira yarakugoye cyane wamugoye oya ibyo tuvyihoze ego Melissa ingene ubayeho mu buzima busanzwe ikamvuge cyane je nakunda cyane kunjira muri deba y'urukundo kuko nivyo bitunza abantu benshi babayemwo bibababaza bibanezera bituma bahindura ubuzima cyane bukaba bwiza cyane bukaba bubi sivyo Melissa no muntu ameze gute mu rukundo yakunze aba gute amera gute sha mukurije simbeshi kasi kwishira hejuru je gukunda nibindimo ariko uramaze gukunda niyo mama iyo ukunze umera gute ndaba nk'umusazi naco nkora ngo gifatike namubonye njya nkundi biramaze gushuka ugahereza amafaranga umuhungu ukunda shaje ndi ngomye no kuri sindababesha icyo kimwe ndacyanse kuko bazi je nkunze ndashobora gukunda ko natarije na muronde maze kumukunda yani ndamutegemera we Jesse lazima mgengo sheri je nshakiki oya ahubwo nje ndamurira ariko agashikwa na probleme amahobwe ati bebe je mfise ikibazo kandi ikibazo mfise ndafise uwo nabikoreye umwe gusa kandi kenshi siniganda mwibagira vyarashye turishyuza mu nyuma mumaze gukora ekaye sinamwishyuje sinagize narayihevye me turavugana nyene bisanzwe niki ikintu Melissa ko yanka mu rukundo vuga ati kabisa yankikoze ndumva yo kumena no kwanga chambe ndanga kumvanga shiti kwata muntu umwe yigara yemeye kino kiro oya kuvanga ni bibi sana birababaza ene rero uhuye n'umuntu ukunda urumva nyene ubabaye cyane ariko uvuga ati je gese ndamukunda ashaka mvange sindamwitwararika ariko bibabaje kurya umuntu ukunda ariko biramaze gushika ugacitinga umuhongo cyane gose kuki nawe ukora nawe udashaka kwibigukorera waza umukobwa cyambe abakobwa ntungwa na kamwe ubonye umukobwa akunze umuhungu umwe atamuvanga byo haba hari urukundo hagati yabo
Ukuva wowe cheating ubutamukunda. yajewe ujya mwache cheatinga n'ujya nakonda ariko ndagukunda vraiment bajya wangu bose mbona we kuri umwe kuri yisi atawunda hari Ufise abayikise bangahe neza? Sino baharura barashika nka 10 bararenga 20 bose bararenga abayikise barenga 20 ndabarenza sana niwo umuhungu wa mbere umaze gukundana makamarana igihe kirekire marana ameza ngana hari kera umwe niwe twamaranye imyaka 5 abasigaye nabo amezi 2 3 ariko nizere ko utobishikana abayikise bashika kuri 50 aya muri abo bose dufashe tukagira kuri pourcentage abayikise tu estimate 30-35 abayikise office sivyo muri abo bose nka 35 turavye pourcentage nini benshi niwe wabahe bashanye niwe baguheba nje nabaheba ku makosa yabo canke yiwawe wararonda nyene kano gatuma mushwana mu mwacana sha ukubivuze ngira no ko yibonye sinzi nuko nyene kuko turabazi neza guys turabazi abakobwa iyo yakwansa ararondera akantu gatuma mushwana abifatireho nyene nk'akantu nk'imbarutso y'urukundo rwanyu rwo hagara urumvye bibaho niyo mpamvu nakibajije sasa mu buzima bw'iwo umaze gucamo ni keke numaze guhura naco kikakubabaza ariko bikakuna nayo ko nakibwira n'umuntu n'umukumva neza ko kikiri kiguteye isoni kuvuga Shakiri ariko nuko navuze ati ndakigize ibanga rero n'umunsi mvuze ngo ndakivuge bica kimbwire je ndabikibanga kimbwire je wapi wala wapi ko gira byarambabaje sinifuza kandi ko nababara ariko ikintu cyarabaye kiri bugaruke n'ubwo kivuga kuko cyararenganye n'ikintu kiza ikagenda sasa byabiryoshe cyane iyo tuvuze ti reka twe kuko kahise gategura kazoza kashobora kubakira kazoza no munsi ugasanga icejo kibaye urumuri gwejo hazaza ukavuga ati nimigi cyarabaye ntikizosubira kuhaca rero umuntu akaradukurikirana no munsi peteri shobora gusanga nawe cyaramushiki cenke kamubera icigwa ejo canke igihe ejo ntikizogisubire kumushikira that's why navuze ati nimba wo nkundira ukakibwira cyangwa ukakibwira ko adukurikira oya ni kintu kibabaje ariko aziko uko ibiye bigenda niko ibindi biguma bihinduka ene nageze guca mu bibazo nyine by'iwanje nyine nari nzi ko isi yose nguye ko sinari mfise ikintu kimfasha sinari ngizene oya niho ico genyene nariko ndaja mu barabara mura n'umudamu ambye ati umva Melissa ndakubwire hari hano abasenga ushobora kuzona ugasenga kuko vyokorohera ku buryo n'Imana yigirane ne muramba bari kirundi jewe nicinjira cyane nta kibazo aho uko kivuga kose niko tucyumviriza hama arambwira ati tugende kubyo shengero turagenda tumaze kugenda ukuri bwa mbere twarasenze turataha ico gihe wari ufise kibazo iki ico gihe cyane igihe bari baguteye inda nyene uvuga ati hareje binyumiyeko ico gihe nyene ko sinafise ikintu kimfasha kandi urazi umuntu afise inda biramugora sana kuko rose umuntu agufasha numwe kwijana yoga ndagufashije ngo agufashe hajya bakubwira ati hajya gufasha inda umufasha umwana basi yo pasteur mu marama nimero yiwe arambwira ati twashobora guhura kansengera ndavuga sawa na kibazo basi namusanzi wiwe ndamusanzi wiwe ariko sasa hanyene kwanza kibazo no gasha office kibazo cinda pasteur aje kugusenga aje kugusengera iki hahinduke ese nari wazi iyo umuntu afise ibibazo arimegwa na vyinshi urumva kandi iyo umuntu ayibungenze donc habari vyinshi biri inyuma yiwe vy'ibibazo burya no gusenga ni vyiza niyo mpamvu rambwa ati je nta kibazo je ndaza ko ubwire basi maze gushikanya ko nari umukobwa nyene ariko nari mfise inda ariko nari kuganira neza muri ico gihe urumva nasoba wambonye nyene avuga ati cya mwana nyene cyuvyumva basi caturinjira mu nzu rero hagiye yo kunsengera atangura kumbwira ivyiwe sinzi uko
ariko nuko basi bicebera ngaho bicebera ngaho gute sindumva nk'ikintu kibabaje ngaho kirimwo amaze kugusengera hahindutse ikisi ya umusanze nabwo yigeze asengera ahubwo yambwiye ati kugira mfashe kandi ndavyemera nuko twogendana nawe hama akampangira iyo nzu akandasiona yani kiriya kintu cy'umwana akakinkorera ariwe ariko tumaze kugendana yani nkamwita ko tufate ngo bashira ishusho basi twa twinjiye muri fiançailles ya yaragupropoje mu ijambo rimwe ariko nta kindi kintu kibi yakoze ategeza ugikora cyangwa utinya kubivuga tutumva yuko pastor yihaye ibiye oya urazi impamvu kuko namwe no gufasha atari ubumera cyo nibibaho urumva aramuhaye ubumera arakora bimaze kugenda uko urumva ni kari grave kandi numva n'ikintu kibabaje uko hari abapastor bameze uko babaho kabisa bingeso nkizo je sinobihakana vraiment sinobiharira ni ibintu bishika bimaze gushika ugashika muri yo ka grave kwanza cyambere wari usanzwe ufise ibibazo by'inda ufise n'ibindi bibazo bitanuka vyo mu muryango peut-être byinshi ntashoboye kumenya wavyitwaye mu gute muri ico gihe ese warusubiye kumva yo neza yo kumenga urashafise ya espoir numve ko cya cyizere cyo gusubira gukomeza kurondera kuyegereza Imana shawapi kuko kuva ico gihe nyene kweli yarafashe iyo nzu arayimpangira sindavyanse me harageze haza araminduka nyene mu nyuma arananye nyene muri iyo nzu amaze kubona muri iyo nzu nje nari urazi sinakazi nari mfise muri ico gihe naki urumva no kuvuga inyuma y'ivyo vyabaye mwarakomeje nyene nkuko yabigusavira vyene ya kuko navuga ati mugihe mfise ikibazo kandi mfise n'umuntu afasha nanone bibwira yani ibibanga rya twebwe twenyene ya uko niko vyagenze rero munyuma amaze kuna mu nzu nje nimenya iki ndava muri yanzu y'abandi ngenda kwa n'umugenzi kuba nabona ibibazo bigizene binduhije cyane ya ubwo se watangwa kugina n'abasheri benshi ukaterugira aba X barenga 33 ego ariko ndumva ikintu cyashitse mu buzima bwiwe bimaze kugenda uko vyakwigishije iki mu bintu bikora cyane no munsi cyane ikintu cyamaye vyaramanyingisho cyane ya nange mvuga ati kweri Imana iriho kandi si bose afise uburyarya si bose bigira ngo n'abapasteri si bose bagendana Bibiliya ngo nuko bakijije cyane oya ariko raba umutima w'umuntu burya umutima w'umuntu ni ukijijwe nko kusha gutwara Bibiliya wambara ikoti sinzi oya ibyo si cyo cerekana ngo umupasteri cyangwa urumoki oya ariko kuri uyu mwanya mvuga ati kweri gusenga no kwiza kandi kwegereza Imana no kwiza ariko kwizera umwana w'umuntu nico kigoye canke ngo araguhamagaye ngo ugiye gusengerwa iwiwe enewe nta muntu ariho naki ishengero zirahari ico kimwe cyo nohanura ngo umwana w'umukobwa yamusanga ku pastor ngo amusange wewe mbo ego ivyo birashika benshi barahamagurwa tinsanga mu rugo ndagusengere canke basanga hari ivyumba by'amasengesho bibaho birashika basanga habera ibintu nk'ivyo bikunze gushira abantu turakunze kumenya ko ibintu by'ibitera so n'umuntu atotera ashira ku mugaragaro tivyagenze ku but uko biri kose just no bigaruka ko cyane uko ndumva neza ko ahuye n'ibintu byinshi pore sana ariko no munsi ukuntu bayeho uriyumvira gusubira kwakira relation kugira ngo wakwa newe je no vy'urukundo vya nsema biri nizingwa sana sasa ndio sioni hautaki apana ariko ikintu kinini kiriho kiratuma wumva umenga ntosubira mu rukundo niki cyo bashara gushikiye kigatuma uvuga ati sinshobora gukunda kandi urukundo rwaguhaye umwana urumva ruguhaye maisha mazuri yakubona kamukona mtoto hariho benshi ngaho bababuze anyway namvu ubona ko n'umusimezi uko unaona nene power nini kila kitu hii ya ni kubera novuga ati ni kubera nihaye ubuzima bwaje nyene kari ngavuga ati ubuntu mbere ngiye gufata niyo kwikorera ivyanje no kuronka ejo hazoza au piko ba managere banafanya maisha na kwa mazuri piko papa bakuze oyasuko bro none ntibimaze gushika ugasokana no mu papuzi ko yubasuguye ago biramaze gushika ariko inovuga ati bayamezi 6
ata relation ndimo. Sure. Yeah. Lakini watu wa pembeni wakudokoa. Nukuri nabo. Maraki iyo myaka itandatu agaseke karafundike. Si imyaka itandatu navuga. Bamba meza atandatu agaseke karafundike. Nta urakuguru. Oya nukuri. Si nukuri. Yeah. Kuyihe mpamvu je nsigura ariyo mpamvu reni niri kiratuma rero ufyanga. Iyo mpamvu. Wazi ikintu umuntu kimwinjiyemo yacinje kandi umuntu we yifatira kandi kintu cyose kigira impamvu niyo mpamvu je shaka impamvu byarakwinjiye mu mugabo hariho icyatumye uvyiyumvira uvuga ati mfashe umwanzuro uyu oya nje usana byishizemo sure yeah umuhungu wanyuma mwakundanye mwahebanye mufuye umuhungu wanyuma none uzi gufa ko abahungu yasanganye message nyene yeah urumva aho niho hari intanguriro rya byose uvuga ati rero siwezi yeah kumbe lakini kwa message ya ukweli ilikuwa ni ya ukweli basi mimi nitasema ni ya uongo hapana ni ya ukweli lakini inafikaga tu kandi wazi umukobwa mwiza akundwa na bose ngurumva waramucitinga mu ijambo rimwe kandi sinamucitinga ahubwo n'umuhungu ariko arampropose yeah ariko sinamucitinga rero we yabonye message cyayumvira yo kumbe nuko none wamusigure nafashe mama kamusigura amubwira ati bebe ngo tubiganira ko hajye ukuri kushira mu kiyago yarase ko nyumva yose acha kugira nce ndamugati kubyo duhebanye je nawe ndahevye ngane chere nekereze ego tugaruke neza ku buzima bwawe bwa filme uyifata nk'iki kuri we filme ndayifata nk'ibintu nyene mvuga ati hagati y'akazi nkora nako karaza kuko mbonye aho navuye kuva muri 2013 no natanga gukora ibintu bya filme kugeza no genda fisa itandukaniro gatyo ngaho ya no mpamvu ngati filme iwanje nukuri nakazi byamaze gushika ukagurikira cyo ukagura ikanzu wambara bibice muri filme wow sebo vyekana ko neza ko filme kiraduka kugwego hejuru nahaye hantu uri kurabona muri uno mwaka uvuga ati je muri no mwaka nkeneye gushika aha utarahashika Uko mwese aragira gahunda mu havuga ati umwaka jewe bipande bishuke ntegereza kuzokora kino kintu ntegereza kuzoshika naje niki niko ndagwana mvuga ati kuri ubwa mbese nimenyekanye sinagira ne we ariko kuri uyu mwanya ndaja kuri YouTube ngasanga comment zabaye nyinshi bavuye hage anya filme za woze shaka uzirondera he urandika kiza comedia na Red Defense comedia kwachiza yo mwana mu dukira ibintu byo kwa Red Defense byo mwe ngwari musigitanda ego hake Defense bari haguti iyo mukinya na Defense bari haguti Red Defense ari haneze fresh ya kandi Red Defense ntabwo bivuga ati ngo ni ku kwezi nuko nyene muza muraheze kumusaguha nkanga he mukinya are biragoye nakabanga kuko imisosa nta muntu yigera yemera kuvuga amafaranga usanga muhora muza mukatubesha ngaha amafaranga menshi kumbe mukimaliza na kupiga 5000 unafuna ndio unasema ngo unapatia 2000 yake tazo ni pesa unajua si kila mtu anataka kufanya hivyo sijakata ni pesa mugo ari kutubesha kure kutuvuga ati ngine bamahaye 5 tusiya muri uripo 5000 nukuye Defense ari yemera nabwo atanga 5 ya mugo chiza la chiza Chizera nyene akabanga kacu nyene. Mugabo hagati ya Defense na Chizu utanga menshi ni. Ni Defense. Ledeni watanga menshi bro. Ego. Yes, bakunzi ba Shali TV ndibaza mwumvise neza ko turi kumana Melissa ndetse dusha story. Kigano kimeze neza kandi kiryoshe cyane. Kiri mu bintu byinshi cyane guys. Mutari bwumve mwumvise ingeso z'aba pastor. Ngiye wa pastor pastor muza mucisha mu mana kugira ngo muonona abantu babandi. Je naje ndazi apana mu pastor ho mu padiri. Bari mumbana gashakwana batoto nk'abantu benga batatu hanze. Cyamwirukana mu kipadiri ivyo rero n'ibintu bibaho niyo mpamvu navuze ati ivyo uri kuravuga ndavyumva kandi no binabishingira nanje ubuhamanya ko ndafise byinshi byagiye biba mu bintu nk'ibi asa nk'uyo iyo usanga pasteur ari kupia kamimba asa ngene bati yako nzuri ni juri kwa na ingine sababu hawe yaragufashije gukuza umwana wapi ariko twagendanye imisi mike arichangia kutia tumakucha Ego uno munsi Melissa ikintu wumva neza yuko kikuryoheye mu buzima ubayemo cyo barike
ni byinshi gusa icyo mbere ndagiye kuba ndi single nkaba ndikundaga ama business wanje ikaba yaramizagiye naragiye hiyo nkagaruka nuba waracabutse uko wakina Saudia nilivuka dio Omani aho ndarose n'ibindi biganiro by'ihe twazane kwanza maisha ya Saudia kwanza ameze gutoko uri hariya wese ararira ngo dufashwe nabi tugize lakini hawatoki wanaendelea kupiga zao franga wanajenga makaseke buye hapo tunahangaika ubuzima bwa hariya bwari bumeze gute ni gihe cyatumye uvaye niyo jina rahijeje kontra yanje myaka 4 myaka 2 ndoka funa rudi kubera kutiyongeye kubona ndumva abandi ngo bariyongera iki jina rarushi niyo mpamvu hariya ngo abantu bakora mu ibarabara ngo kenshi ngo usanga araba beaches biberenga bakora to travel ego ibyo bibaho ariko uzi kukorera mu nzu y'umubosi wawe yakuzanye nukuri nta kibi cyose kihari kandi kuvuga ati iyo umubosi akufashe nabi biravana n'ababosi abariwe kuko abantu baratandukanye n'umunyumva natwe abarundi dufite ingeso ziwacu usanga ujya afite ingeso yiwe ugafite ingeso yiwe yani turagirane turasumbana niyo mpamvu nuvuga ati ngo umwarabu n'umwana mubi cyangwa ifata umuntu nabi oya baratandukanye arafata neza arafata nabi uko akazi k'uburaya bavuga ko mu ibarabara kuri bake usanga baraheje amakontra bakaja kwipangira babavuga ko ho bari byo cyanke no kubambura agashamba Kivyo navyo nomenya kuko sinakoreye mu barabara ariko waravuga n'abantu benshi kandi bari hariya nyabiwa bagenza bajama ba kandi naza bakobwa ntimuhishanye utuntu tusidanganya urazi hajya gukora mu barabara ufu mukorera ku mubosi cyangwa akora muri office kuko ni nkakujya navuga ati je ndino ndipangiye inzu niyo ndashobora kubura amara kuri hinzu none se mbuza amara kuri hinzu mbonye kibaba hajya kirenganiye gikamvugisha no se no girane kugenda bebe kuno ngaya mahera kugirane yo kuri hinzu kandi ikindi naco inzu zo muri Omani zirazimvye z'umusada zirazimvye yani kijya kazi takora gakora nibindi bintu namara ushobora kuronka yo kuriha inzu nuko biba bimeze kujya nyene uri nyavya gato gato mu myaka 2 ulifanikiwa nini miaka 2 nimesaidia familia yangu baada ya nikanunua hata kiwanja changu mpya maana kile kwa parcela kametulia pale kwa kutarinde nango kubakira abandi bahora barinda ati kamanza nubaki amache naha rero nifikiye kwa hangu fresh sawa wazi nase kyongera kura nasize umwana kiruyoya nasize umwana afise amezi ndwi urumva rero ubone wari umwibutse haheze imyaka irungi wamusiza aconka wase kumwosa oya ubuzima bashaka kugira umuntu bikagenda nabi ariko umaze kuronka navuga ati mama kumbe yari yagiye kunonderera Ego mbeko turangize ganyo ndaze ko twashabaye kirekire ko vyari byinshi byiza nta kibi na kimwe cyarimo vyari byinshi by'impanuro ikintu umva ko wotekera bako dukurikirana cyane ikintu umva ko twari kuganira ko yifuza ko woganira imbere ya media tukiza dushaka ko cyari iki navuga ati ikintu sana baha gusanga impanuro ku badada kenshi dufatiye basi ku badada waba bafise ibibazo kandi tugenda n'ibibazo birenze tukabura no dufasha icyo no bategwa gusa ni kuvuga gute no kwihangana kandi no komeza gusenga kandi ikindi naco ni wizera umwana w'umuntu kandi ntibaje kwa pastor kandi kwa pastor ni bisanzwe bashobora kugenda ariko barabinzira bogendamwo barabinzira bogenderamwo canke ko bwa pastor ngo ndashaka ko nza unsengere arabe uburyo musengeramwo natwagwe n'ivyo afise urumva canke navuga ati ngo kuburyo pastor afise iki reka ndamuge oya n'umuge ahubwo mwirinde kuko satana ca mu nzira nyinshi cyane ariko abantu bakwisha abandi namwe murimo ariko sanga ari mu kwishije kuburyo nk'ikanzu yo kwisha umuntu oya ikanzu ni isanzwe nayo gishumura none gasha nk'ipasuri nafika huko just sio mjini ni vigumu tunavaa nguo eti za kufika kwa miguu sijui nini hapana ariko kwetu turashobora kubagwisha natwe tukwambara uku oya na nuze yawe yashaka kugisha umuntu akabazo kanyuma imbere ko ndangize iganiro hama duce twugara iganiro ibi bishitse haje mu rukundo ukunda umuhungu ameze gute ndakunda umuhungu wawe yawe kumuhungu sawa ndakunda umuhungu mu bogari
ama nawe muremure cyane ariko s'amaso meza ariko atagira inzobe nyinshi kuri kwa abahungu b'inzobe nawe nkunda sinkunda abahungu bakize nawe mugufi sana oya ariko abenye n'umuhungu uvuga ati bagendanye nawe kira munavuga ati byo mushira Melissa ni umubogari niwe nkunda ego yes Melissa ndagushimira cyane kumwe yampaye ego iso bakunzi ba Charity TV nizere ko namwagyoheye cyane kandi mwumvise byinshi mwamenye Melissa ndetse mukamenya n'ivyo asanzwe akora n'ukuntu abayeho ubuzima abayemo n'ibintu byinshi byamushikiye nanjye ndavuze ati ndabakunda cyane mwadukurikanye kuva kuna gushaka kwiherezo abo twavugiye ibintu muratubabarira ariko kandi twadushaka kugira ngo dushikirize message aho ishobora gushika ku mitima yanyu tubakore kugira ngo ibintu bigende neza so ndabakunda cyane kandi ndakora ngene mushigikira gira subscribe mu utarayikora maze kuyikora nawe rero n'umuntu w'amateka kandi sana Melissa gonga hapa basi asante sana